ndakubwira utegerezwa kumiriza. None ayo nenda kwa ni yarakwiye. Kumvikanye se nkani. Aho rero utegerezwa gushira aha. Nawe sinakubwiye problem mfise ku mwana wacu. Umwana niwe wabyaranye n'umugore wawe. Umwana niwe wamubyaranye na jewe. Kubera ati nakazi ndimo. Ivyo by'umwana nivyo kumenya utegerezwa kumiriza ngo amahera. Nenda kubaza ikintu kimwe frame. Aho uko urafata umuntu nkuko unye uzi ico mwasangiye. Ico twasangiye igiki? Je nakazi ndimo sha. Ivyo by'umwana wowe umwana wangu aragwaye wamubyaranye n'umugore wawe. Ntiwamubyaranye na jewe. Je nakazi ndimo. Ngene Urahwiriza amara yanje utegereza kuyagwiza. Nyuko basi ndi umupapa mvise umwana. Cyangwa uwo tubona ngaha ngiyoca telefone umugore hariya bakabimenya. Amu telefone sha kandi je zana 20 yasigaye. Kubera ndafite baje uraje nta buroka jonzanira. Mana yanje namenye kujya saka ganda nagiye nagiye. Utegerezwa kandi nyarutsa sha. Usabiki nyarutsa. Sindi bufukame ndo umuntu. Ima. Ndiriza basi. Reka ndakongera ibihumbi 10 hanyuma ibi bitanu navyo binsigire kubera urazi ko jewe nyere 40 ndakubwiye utegezwe kumunda senkani kandi ubunyane cyane ndagoza hi nuzazurafina ndiriza gira ikigongwe kana kaguma kagigwango yenye karamwaye kwa mwagenda ubu rero mwashitse ushaka ndakuzuriza abantu bagenda baza n'umugore wawe jewe ibihumbi 10 utegezwa kuyakwiza jewe ahubwo ntunzi ndaguha imitwe urambwira umugongo je nagaramye ko nshobora kugarira 20 jewe okay je ndumuhumba umviriza ndekura canke naho yinjire mu nzu winjire mu nzu umviriza rero genda kubwira urambwiriza amara yanje cyangwa ni yangu odi kwa wayi igihe watumugore wawe mu nzu ukaza kuri jewe wari twazi kubaye nibiki gabaye tekura umuntu n'umugabo umufata uko umuntu n'umugabo ndamurekura uraza kwatanguriye wewe none nibiki ukura mufata gutyo wiriza sha kubera n'amahera none nibiki bahizi nibiki gabaye ushaka super uwizira yagiye n'ibyatsi nibimuhinzira no kuri ndeko ndakureka jewe ahubwo reka baducire urubanza ego nibiki handira nibiki je byagenze uku uno mugabo yasanze kuri parking jankorera ajya kuri yonzi avuga ngo ashaka ibintu naje niko kazi kiwanje nikorera niko kandi hiri inzu ndafise n'umwana umwe jera ndakubwira ye bajebe imise nkani aremera ni baje ndamwemera turagenda turashika no nga ubeje kwanza ivyumbi 30 nga iyo atoshaka ngende 40 kureka abagabo mwese mumeze uko abagore banyu bamaze kujabuka bakabarungikira amafaranga muca muja mu ndaya ahubwo cyane sheri akagakobwa kamara abagabo babandi bose ugeze kuri uyu nawe akagacimbiri kacu abagabo bose uzobama ahubwo nawe wa uritonda mukobwa uritonda yonge soje na rukiza hama mwereza amafaranga yubari nk'umuntu w'umugabo je urazi ko ngwaje umwana kana kagwaye kwaje akana nakiwaze mugiriza wani mu mwana wagwaye ntiwabibonye ko agwaye ahubwo atanga amafaranga muri amafaranga yiwe ntavana kumara amata no mubana agushaka mushikira n'umugore muri yo mani ndabasavye bene ngonga amabukwe wawe yovyumva shaga supari jijo narimvise ngiki ndagitanza aca mva mu maso ko karama neza yenda kuva mu maso igihe aza kundondera kunza kuguma mu maso ndazi neje uzogaruka we nako kawewe nawe uyo mugabo ngarugurishimiriza ngo akagafuka ngo asigaye kagenda mu bandi kizima nawe wowe sigaye mbona baza kumutora n'umuduga ahubwo tuza gutora ikiziga ntibikuraba singuyo umuduga nusigaye aza kumutora uzora ntawo twavuye ntabuzi bahize wowe hari umuntu w'umushinga nahe twizeye kandi twemera mugabo iyi nyifato usigaye wifata nabwo ari nziza gasupari bakubise imbwa urija kuvoma no kuri ryabaye rimwe rizima mu buzima bwanje ngenda kuri 11 ariko urabaye mbona nta kibazo bahize gukora ikosa rimwe si bibi ikibi no gusubira kandi gukora ikosa shaka aranyandagaje no kuri muze mu ngomirizi bantu hama bahize jenga n'umugore wanje tumaze iminsi tutumvikana hari kibazo dufise kandi komeye cyane ikibazo sikindi ni Emmanuel yansabye yuko je no genda kubana nawe mu muji kandi tukagenda dutwara ntaguciriyemo uwe Emmanuel ni wa mugore afite amafaranga menshi yego impangu n'imiduga yego n'ujya nyene nukuruma ariko nasabaye ko twogenda kubana nawe mu gisagara ngo n'umugore wanje mugabo namubwiye umugore wanje yuko je ntabishaka ko noja kuba mu gisagara mugabo umugore wanje amazi misambuza amahoro ngo ngende kubana nawe mu gisagara wumva nk'ibintu kwere wumva ivyo ari ivyo kwere fasha kumanurira umugore wanje frame shaga super nawe wiyumvire neza
buriya anya umuntu yamura icamwa kukagihambya mwe haraho mutogera kubera atamafaranga mufise kandi n'umuntu ajya dunyura ibyihuse kugira shiki yaja we rero uwo mugore mufate umukureka ajya amafaranga muzobaho neza mwe n'umugore no sheri numva bimura ndakubwira sheri uri intwari vunitse ihura n'umwana mugabo aho wotimba ubuzima bwohinduka na jewe ukazomfasha bahizi nawe bahizi nari nizeye bahizi no come on pesa ni musema kweli gasupari mugabo amafaranga n'urukundo ni cyayi kinini urukundo ruta amafaranga nawe nimbuze urukundo ico rumaze ntuzoheba umugore wawe ahubwo uje uzogenda umukore kayo mafaranga sheri unama ndakubwira sheri uraba ukuntu ufite umubiri mwiza turasamara tuzobaho neza bishatse ni parcelle y'iwacu tuzokubaka etaje sheri bebe nagukunda cyane kandi sindagushigikiye none uyumvira yuko nitwajya mu muji umvira ko bizogenda kaneza gasupari umviriza iby'umugore wawe ariko arakubwira nimba wewe umugore wawe agukunda ukenye nawe ukamukunda mukenye numara kuronka agafaranga urukundo ruzoca gongerekana gasupari mujyame mutoritiro muhanekeya kubera amafaranga sawa reka ngende mbaza umutima nama sivyo numva icuza kumbwira shaka sopari ariko ntudekone aya mafaranga akakujana nanje nzokwicuza usivye wewe none ndakubaze none ngaho ntanabita n'uwo reka shaka sopari we ntubonye bisanga mbuyemo ahubwo shima Imana ko muje kari kugenda kananiza ariko gasupari muze muri imerere gume monda oya usanzwe uje wo kuri umugenzi yo ngawunyimye bitanu mugabo indaya wayihabiwe 50 itazovugana meza reka shaka sopari reka angwaje n'umwana mugabo ko aje kudatungana cha sawa ariko ntudekonesha Mama waje ingozi yaje ariko yasanze mutarazi. Nibaza ko mwavuganye? Oya Ramadan twavuganye. Namubwiye ko ritaraza amaze kugaruka. Kuri ko mutavugaye kandi namubwiye ko uzorusha. Aho tuvema navyo bagiye. Okay. So madam hari ikintu ushaka kubaza? Kiza nta kibazo. Madam kumva imisi twagamukweze kuba hari ikibazo. Iyo ni viprove yanje. Oh madam. Kandi n'ibiri mu kijeje ngaho. Madam pardon. Okay. Whatever. Miss Okata. Okay, hari ikintu nibagiye kukubwira. Abantu bose nakubwiye ko harangiye vya mercredi na jeudi. Wabwire ko nzobafata ibintu bazuze vendredi. Babe, kutagenda kandi gukora itasha. Muri tasha? Reka sha, Imana yarahezagiye. Wenda ubuzima buroroshe. Si kuvuga gusa buroroshe. Umugabo wanje yararonse akademu keza ko mu muji. Akademu? Yego. Gafisa amahera. Oya kwanza, siniko ndagutahura kwanza. Icara neza kuko nawe neza. Akademu. Ariko Eliza nge kwanza. Je siniko ndagutahura, urashaka kubinahuza neza. Akademu gute? Ndakubwa keza ko mu gisagara.
urezera ku gakobwa ni keza gafite imodoka gafite amafaranga none nimuzi niye kubera kunda umugabo wanje yaramuguriye impuzu yamuzaniye amakado nanje nzanira amakado kandi rero umugabo wanje bako bamusaba ko tujya mu gisagara ariko je ariko urambabarira je kubganje ukuntu niyizi cyo kinacho nokora ariko urumva ko biguhumurije neza urumva ko bisa amahoro adasanzwe neza cyane shaka amafaranga tubeho neza n'umugabo wanje ariko amafaranga narusha urukundo umugabo wanje arankunda shiri umugabo wanje arankunda nanje ndamukunda nitwaronka amahera urumva umugabo wanje ari umuboga tuzobaho neza kombe neza kandi umugabo wanje asumira kubega Eliza kugukunda sikibaje ariko kimyomenye niyo mara gushika muri cyo gisagara azohinduka kandi uramaze kumva wonyine uramaze kwicarana hamwe uyumvire kwanza Jina bazi kuvyiyumvira umugabo wanje ntashobora guhinduka turakundanye iyo twavuye arahaye Eliza uramaze kumenya umungu amaze gukora ku mahera uramaze kubibona kunashane naco yoba ahubwo ni urukundo rwo kwiyongera je nukuri umva je ndamvyo noshobora mu byo bigukundira no kuragenda gusa ibintu ko nakubwira byose umugabo wanje ntashobora urudana zoga homes basigaye bagenda nk'abadagisagago no ukikora bakaba nkabanya kakabura kuhera nimuheresha ngaho nyene ukikora bigabo nkabije ukagira umugongo kwe nimuhore mugezaho nyene kandi muze muravuga amate mw'abagore raba kwanza ingene meze mbeka agaparasera mwari mufise imiliyoni 3 yagwishije yera yashize ngaho ruhomba ahubwo nakaja gaplande gasigaye ndi umugabo mukuzamwe wowe nawe uvuge makeya ucyuye kugakatuku gendura y'umugabo wawe ivyo arimwo nundi umukobwa mu muduga azamuhereza keza amubwira baby usa n'umumarayika baby uri mwiza hama muze gushika ngo ardandeze gwahomba ahubwo shamura bamuvuge make nayo kurikira niyo kurikira nka wewe akurikira abafite amafaranga apana nka wewe ifi zagutanizere ko yagutaye mu nzira wewe kandi uri mwiza tacubuze mugabo akemera akagenda akakwari ico no kubwira ati cyo nyamara gusigariya mu gisagara ahubwo ndakumva ingo rangene uri mwiza kandi ufite n'inzoyo mugabo akagenda akakwarika hanze ubu ndakumvira iki ngo umusa azoguta uzosigara umeze gute wewe ahubwo pesa icyo turaba hasi ndaba hasi ahubwo ngame ngo rukataje umutenyere nkatenda ubasirako neza uko kudayimoni urugwe n'urukundo bareza nk'abashakashura n'ubu mubundi mugamuzi sandi kumukura he ariko fari ibyo vuga nibyo nta kimwe abesha ariko wihanganiye byinshi kwihangana gusa ahubwo je kintu mbona Eliza je uhangeza handi mu kumudaho ikintu je nafashije umwanzuro nafashe gutokera ibyandi byose musubira mwere nkicara ngatekereza umvireza kujya muri solution ahubwo banzurondere abantu umwicarike hasi bamuhanure kuko urashobora kwahukana ukaji wanyu niwanyu nta cyubaro bazoguha Eliza je nta kuntu ntaragira kugira ntashobora kunaho gute naguma muri ubwo buzima bw'uko imisi yose kila kintu cyose no kwihanga ugiye iwanyu bazokugaya na mutwe wawe nta gaciro azoguha kila muntu wese azovuga ujya wapi nta kigenda ubuzugara munani rero igihari kila kintu cyose no kwihangana impamvu ridahika kumbyuko onye abarundi baramaze ati nta zibana ziza kumana amahembe reka ngende nicare ntekereze hama turindire ibihita urakoze kumvana nawe hama iri ntugenda udafunguye twinjire basi munzu ufungure bari sawa
Mwanga wanyanje ndiko nubisoni umengo nigusa. We nabanda kubwira kubegwa sheri. Cyamukuri iyo mwijoro utantuka sinari kuzambara mugabo umengo nigusa. Wani kari muzi zinya muje sheri. Izo nyenzo zigezeho. Igo uraberewe. Yanje n'umuvuga. Areka nawe. Urapendeze pe. Hama kurajya amafaranga batuzaniye. Uze kugura kanyama ucuga chopora. Cyanye niba ubona ko bishobora kukunanira ureke abari je nzagutera. Sawa sheri. Sheri amanchatu bangiye kwanza kuvoma. Sawa. Unaruke? Sheri uraberewe. Muzakara togucha. Ega super. Você você na caprosa. Shaka super, mmozo namba zavuye Amerika ndakese. Man, nubone ujya? Je nshatse kwambara nkabego. Ndambara. Bikanda mbiri z'ubumeshi. Twenga ndabamenye nemewe nanyinza. None kunzi ndukyo mu kino gitondo nca. Je vraiment ngoma numva ibintu by'amajwi mu mutima wanje bimbwira ngo nze ndakubwira utimbe kuri ya mudada w'amafaranga angana n'amababi y'ibiti. Come on. Aho waje iwawe kare mu gitondo atakindi kintu kikuzanye uzananywe gusa n'urusaku n'inama mbi. Gaspar. Wotandukaniye na Yuda utandukaniye na Satani. Gaspar. Nta mugabo adahanuka. Ndakubaza. Ugomba jenje kuba Mario. Ugomba jenje kuba mu muje mbe Mario. Nzenda mesura impuzu. Nzenda teka. Mbe esclave. Jembu muje jewe. Gaspar. Umbiza ndakubwira. Kandi nkubwiza ukuri. Iri ni ryanyuma nje kukubwira nti timba n'indege irasha. Numara kuronka amafaranga. Ndanse. Jega supari. Ndanse. Ndanse kuba Mario. Ndanse ndavyanse. Gaspar urazi. Ndavyanse. Umudada yaraje. Rambwira ati genda umbwirire urya muntu azoze kubi wanje. Agomba azozarana n'urya mugore. Urazije amara yanshore. Sammy. Ibaze je kunshorera gusa. Ariko ndiyumvira. Ni igiki gasupari cya mukwi wiwe mu gicondo. Mari no kwa gasupari pa. Na amafaranga 100 yaguhaye. Urumva buri yamaze gutangura kugira mu bagenzi banje. Nishatse kukubwira yuko nuja kubiwe. We hari gihe uzompa yarenze. Iyo mba ndumugenzi mubi sinakubwira ko yanshoreye. Umwosha mubi arutuburozi. Urumwosha mubi. Kandi kuva no musijana ubugenzi bushake buhagarare. Kuko ni benuzi ko mfite umugore. Wewe n'umugore wanje sinigene mezu. Umugore wanje akunda amafaranga kubi kuruta Yuda. Na wewe do presto sora. Kameme no. My friend. My best friend. Mbwase kumva bayikonera mu bikingi by'irembo. Nimba ushaka uzopfa Kenya. Urakoze. Nani yambu yawe nshaka. Ariko gasupari ko abaye umugenzi wari kunyumvira. Zoja bike njame kare. Ndagiye. Bye. Kandi ni marugo rusaku dora kuzana nga ntuzasure no kuzanga. Na brosa dangira na kakai. Utaona. Makashi. Nyangarakata wasuolewe. Ule mikoshi gusa demikoshis gusa only. Urabona bumba kunzi tutambwitondo nani rusaku. Cyo uramba abace mukuru k'Imana. Ndakwisabye kandi ndakwiyamye. Sheri nyumviriza tuvugana. Jengaho onye ntacyo dushobora kuvugana n'iki. Joro bazi nyumvirize rero. Urabizi Sheri nkawe ntuheruka gatenge gashasha. Ubu nashaka nje kugura gatenge gashasha. Waragurishije narabonye icyo gitenge ngo. Bijya byaraheze narisubiyeko. Narisubiyeko nukuri Sheri. Nkundira hage narisubiyeko. Nakubwiye. Jewe ngaho onye nubwo hodiki tujane kwemera. Aya mbere waragurishije. Nta gitenge, nta kambambiri nta nikigeze ngurira. Niba ndakoreka kandi ugurisha ushire byandaya zawe. Ico nigusho gusona mutwe wanje. Kandi uragifute. Gusinya Jesse sinya nanse. Mbere zashire. Jewe bijya byabaye ubwa mbere byarahetse. Kandi ndazi ko nakoze ikosa. Nane karato nakuguri mugabo ubu ndabibona by'ukuri ibikubereye. Urabereye umutahe ukicarano wameze neza uri kuradandaza by'ukuri. Twiyungunganye reka naho tuzopfa dushitse. Tugume tuharaba hazo tumaririki. Ubu uri kurabibona ho? Ndiko ndabibona ko naho mugabo bijya byabaye tuvyibagire ntibizosubira. Uranyemera ko utazokwigera usubira n'umunsi wa rimwe? Sheri sinzosubira. Nawe nje ngo amafaranga ubike. Sawa.
sawa mani Ni sawa. arije kurondera umugabo wawe ndashobora kumureba Umugabo wanje akora iki? urabona ibi byanshikiye narije ndamusaba n'amahera y'agasabuni ndabifasha no kurongo turenje tumwana Hewe, iyo ndani y'umugabo wanje. neza cyane niyo mugabo wawe Jewe nebi abagabo bose bo ngaho muri Gacindo ngiye kubatwara. Uno musi uri hehe? Uno musi kumeze ko oya. Ako ikintu nakubwira. Umugabo wanje ubunye. Kino tumeze neza. Kandi nidushaka uducanishamo. Kuri ubwo oya. Waryamanye na benshi kuko warusanze wigura. Nanye ndarabwo muzi. Kuri ubwo oya genda usubire wongere hano uzungurusha ubwenge. Wiyumvira undi apana umugabo wanje. Hama ikindi naco nagwanurasha. Uragenda ucitashe. Kugira uronke kumubaho. Narajishise navugana na wa mushenzi. reka kumbwira uko indani y'umugabo wawe Indani y'umunyakonyeko wanyo. Umugabo wanje. Urarabugende ucitasha, urondere nyene, urondere amarenje kugira ubeshe wo mwana. fasha Shaka kukuona imbere y'urugo rw'iwanje. Nzogutabagura ko je sifisine. mana yanje intabari bwagiye kwa masatuko nera bivyago bishikiye nzobitwara hehe mana ndagusavye iki kiri mu nda kize n'amahoro ndazikorera umuntu kiri umuntu wese akwizera wewe mana Mama merci. Merci vraiment kuba wabyemeye. Gusa nta kibazo mbwira ibyo bashaka kumbarira ibyo mbwira ati ngo hari ikintu manza kusaba. Nje nta kibazo cyoshoboye cyose ndashobora kubikora ku bwawe. So kuvuga nimba je nashoboye kukwemera ko twojana. Nabikwemereye kubera umugore wanje yivanye n'ukuntu. Tumaze imisi tudahuza neza. Nemeye ko twojana. Mugabo unyemereye ikintu kimwe. Nubwo tuzoja kuba mu nzu yawe. Umugore wanje yagumana agaciro kiwe. Nzogumenda muri umugore wanje kandi no kuryama tuzore tujya mu mucuma kimwe nawe. Nta kibazo. Gusa bibaye ngombwa tuzokabukana tugati byo kurara hari undi musirari wanje. Hari ngwane none. Sawa cyo nta kibazo, iyo nta kibazo vraiment. Kandi uraberewe cyane nani bagiye kubikubwira. Merci. Nawe waberewe cyane. Bere akora mukuri. Urakoze. Reka uzoze ku munsi wa gatandatu kuko hari akazi kabandi ntaraheza. Sinshaka komba injyajya abantu bagume bavuga. Sanda gushimiye cyane. Munyarutse tugende, munyarutse. Dorega ndakubatega. Ya Emmanuel. None kaje kaduga kawapari gatoya. Kaje kore karadukwiye. Agese gata nabandi batanu barajama. Batanu bose. Nimuze tugende nta. Muone bye. Oh my god. Muone bye. Keni zokumbura. Nyamuze tugende. Bye. Tugende tuzokumbura. Tuzokubaka etaje.